tukiri mu ishuri yarambwiye ati je ndagufitiye idiri urayikora canke ntayikora ati je niyo bishoboka nzoyikora idashoboka nta kundi muri jewe muri uwo mwanya ncanumva yuko naja muri toilette ni hahandi naciye nsangayo babantu bashobambwiye ati idiri uryo mugore agera guhe kirazira ntuzoyikora titwe natwe dufise yatugire tugutuma titwebwe dushaka amaraso yiwe birancanga ndabucira mfata nico ndeka n'abantu nyene bandi utazi maze gusubira mu ishuri nawe acambwira ati urazi idiri je ngire ndaguhe idiri ngire ndaguhe nimwe ati namaze kugutangako inkuka yuko nshaka umwuzukuru w'umukobwa ati uzobikora canke navyo uzokora Ndabaramukije amahoro y'Imana mwebwe mwese muri ko muradukurikira kwino mbonesha kure hari ivyizigiro TV ndaramutse nongenda baha ikaze muri kino kiganiro cy'uno munsi ikiganiro c'intahe nuko nkuko mubibona turi kumwe n'uvuga n'umwigeme ndetse n'umumama w'ubwiza Imana yahezagiye kandi n'ubu ibandanya ihezagira kugira ngo babandanye bayikorera nongere bayishinge n'intahe kuri muri kino gihe bakiriko baraba kuri nosi kuri muze kumva ni akomere nimpa kamera nitoni turi bana yatubabwira tuti mubandanye mugira subscribe ndetse mugire partage mungere mukunda kino kiganiro ngira musho kuba mugishikiriza n'abandi batari bake kugira ngo bamenye intahe zitandukanye z'abano bantu nuko rero murabona mbere kuri kamera umwigeme yambaye novuga impuzu itukura ngaha novuga yuko ari mwigeme ari muri bamwe bashoboye kuba mu masi atandukanye isi y'impemu ndetse y'abazima ndetse n'indi si ndiko ndayivuga ntimushobora kubitahura nibaza kugenda abitwibwirira muri novuga kuri uno munsi aho yashoboye kubaha mw'inosi y'impemu iyisi twese tubamwo yongera habaho novuga n'abagomvye ku nyungu zabo kumutanga kugira ngo bashobore gushika ku nyungu zabo ariko ntivyakunda kuko muri we yari afise Imana kandi Imana gimushoboza byose nuko reka twagiye dutangure tumuramutse tonge tumuhe n'ikaze mu kiganiro ndakuramukije Kanyange Bella ego murakoze cane mu mpaya akajambo murakoze cane nongera nshimira n'abariko baratwumva nongera nshimira n'abariko baratwumviriza nongera nkengurukira twese turi ngaha turi kumwe murakoze cane ego murakoze nongere kandi mpe ikaze mu kiganiro uyu mama mubona ari ngaha akaba yitwa Irakoze Jane ndakuramukije mama Jane cane nanje ndaramukije n'abariko baradukurikirana ndaramukije n'abatwumva ego namwebwe mwese turi kumwe murakoze kuduha ikaze ego murakoze nkuko natanguye ndabibabwira uyu ni umwigeme umwe yashoboye kuba aca mu bintu bitari bike bitari vyoroshe kandi vyari bikomeye twebwe abari ngaha tuko turumve canke tuko turabiraba tudashobora gutahura n'ubwenge bwacu reka ndamuhe akanya atangure novuga atubwira intahe yiwe y'ukuntu vyagenze n'ukuntu yatanguye ubuzima bwiwe kugeza naho ubushobora gushika ahantu nawe nyine adashobora gutahura ariko Imana imuba hafi ndaguhaye ikaze wongere utubwire uko byagenze mu ntango ego murakoze cane intahe yanje ni ndende cane kuko hari benshi bashatse kungirira nabi ariko umukama yari impande yanje ijambo nyamukuru naje kubashikiriza no munsi ni intahe yanje y'ukuntu ubuzima bwagenze ntuvuga nti umunsi umwe nari ngiye ku ishuri ndagenda maze gushika ku ishuri ndiga ndaheza hashitse ko ntaha amasaha nka saa 9 z'umurango ndataha muga maze gushika mu nzira duhura no mu mama arandamutsa arambwira ati ni sawa ati ego ni sawa mugabo nta mutima wigeze umbwira ati mbega mubaze nawe ati umuzihe ivyo ntivyigeze binzamo ntawe usanzwe uzi oya ntawe nari nsanzwe nzi muga narabona ko isura n'abandi ayizi muga bikananira gutoraho nari ndamuzi ego ndabibamwo acara mu kunsezera arambwira ati ntumvuge ko wambonye nanje nca ndagenda maze gushika muhira
aca ukiri ngaho ntivyaguteye amakenga umuntu akubwiye ati ntuvuge ko wambonye vyaranteye amakenga kandi cane mugabo kubera yari yambwiye ati ntihagire n'umwe uja kubibwira birananira nshitse muhira yuko nawibwira uwundi muntu uba umugumyabanga nsa nuko nabaye umugabo yabanga mugabo vyahavuye bihinduka ndahavura ndabivuga maze gushika muhira umugabo guhera iyo saha aca hera iyo saha aca mw'ipempe ankubita ampohotera nyene cane kubera nayivuze yego mukiri ngaho igihe muhuye ivyo mwayaze ibiki yarambwiye ati ni sawa ego ni sawa nanje ndamwishura ijambo yambwiye ati ntihagire n'umwe uvuga yuko wambonye kandi ntuzovuga ivyo nakubwiye ko nakubujije yuko mvuga niryo jambo yashoboye kumbwira amajambo yonyene yo kuramutsa no kubwira ko utovuga ko amubonye ego bica bigenda gute ati urumva naciye ntaha maze gutaha mugabo ndabibanamwo ico gihe mwijoro agaca aza mw'ipempe ry'inzu akambwira yuko nshaka kumumenera ibanga kandi ntaranabivuga ndabibamwo rero umunsi umwe uyu mumama mubona ngaha aca aranturukira arambaza ati mbega bimeze gute nca nsanga nabivuze ndabivuze aca aheraho kunkubita kandi cane ampohote akiza mw'ipempe yaza avuye he yazanana mw'ipempe ry'inzu nyene indani ipempe utabona iyo avuye yaza nyene we naje kumubona nyene ahagaze yego ukabona ya sura yayindi nyene yego mugabo bikananira ko ntora ahantu nawe ndamuzi muga nkabona neza ko isura atari ya mbere yego agatangura kuza gukubita akubwira ati waravuze ivyo nakubujije yego conyene caguhora nico yampora ndabandanya urugendo ndabandanya gushika hambwiye ati kugira ngo ntuzobivuge reka ndakuhe ikizibiramunwa arampa inzu arampa n'imfunguruzo z'iyo nzu yari etaje aka etaje nyene kari gato uragabana inzu yigabanye arayimpa arayinyereka urayinjiramwo none wagiye wayigenda urayinjiramwo yego abandi warayibanamwo n'abandi cyo yakubwira ngo uramwe wenyene nta bantu bari bwayibemwo yari nshasha warabona ko usha kwiyunguruzamo ukayicamwo ukava muhira ukomeye ukahinduka yishikamo yego kuko naho yagiye kuyinyereka navuye muhira saa moya y'ijoro ndagenda ndashika aho twari tugiye arambwira ati rero iyi ni inzu ndaguhaye shikira ivy'iwawe tora imfunguruzo arayimpa ndayinjira ndayizungurukamwo gusa hejuru ntibari bwaheze kuyubaka neza ariko maze kubitora ndabona ko atari amahoro turabandanya urugendo turabandanya aza arankubita nyene kubera nari namaze kubivuga iyo nzu yari muri quartier mu Kamenge kuri 14 kata gatoya none iyo ubu yugiyeho urayibona iyo nzu ubu maze kugenda naciye ndahasanga akabari naciye ndahasanga akabare hari n'ama-alimentation menshi ashika kuri 3 hariho n'iyindi nzu iri hirya gatoyi badandarizamwo ibintu imivinyo ego muragiye murashe kuri iyo nzu barayiguhaye aca akubwira ati rero burya tubandanye urugendo akagenda aragukubita kandi oya yankubita mw'ijoro ndyamye niho yankubita amasaha yo kunkubita yankubita ndi mw'ijoro turyamye aho abandi badashobora kuvyumva bakumvurira oya urumva muri jewe nararira mugabo bobo kubera baba biryamye ngira ntavyo bigera bumva ntavyo bigera bumva birabandanya hamaze gushika iyo arambwira ati wewe rero ko wamenye novuga nti wamenye ibanga kandi nari nakubwiye ati bimeze uku nkaguha n'igifukamunwa bimeze uku ati jewe ngira ndakubwira ikintu mission ugiye kunkorera ati uzoyikora ati ego niyo bishoboka nzoyikora arambwira ati tukiri ngaho hari umwaka uba wibuka umwaka ari 2020 mu 2022 yego hari muri ico gihe
aca arambwira ati wewe kw'idiri novuga nti ngira ni diri ati we yakunaniye reka nsubire ndaguha iyindi chance aca arambwira ati wewe ngire ndagutuma ati kandi utegerezwa kubikora utabikoze nawe nzoca nica wewe arampa umuti ngo nja kwica uyu awumpaye biranyanka ndabibamwo biranyanka ndawugumana aho nowumuhaye uwo munsi sinzi nyene ngira Imana niyo yashatse kumukingira carambwira ati ndawuguhaye uwo muti swate niyaba afise inda izocivayo niyaba atayafise azocapfa iryo jambo yashoboye kumbwira ariko Imana ntiyabikunze uwo munsi yaca arambwira ati tuje gusenga muri Louange turagenda tumaze kugenda turashikayo canumva agatima kambwiye ati none ntiwomubwira ko uwo muti uwufise ca nsanga nabivuze kandi yikubise umuti ko ari kuza kumwica yego nca nsanga nabivuze kandi urumva zaca ziba ingorane nyene yaca atangura kunkubita niroturuvye rero namaze nari nataye ubwenge kuko natoye ubwenge nsanga bahejeje kunsengera yego ego urumva biragiye murashitse ngaho hantu nagira nawe umuhe ati muhandanya tubwiye nawe ukuntu yiyumvise muri ico gihe yumvise ko wowe ufise umuti wogira umwice ego murakoze kumpa ijambo mumbabarire gato mbanze asubire inyuma gatonyi kuri ivyo vyose twagiye kubimenya ari uko habaye ikimenyetso novuga nti ni Imana kugira ngo aze gushobora kuvuga ivyo bintu twari tubibanyemo nk'amezi 4 umwana tubona yama yisinzirirako je haragera n'igihe ndashavura umwana yama aryamye muri saro ku murango kumbe yatinye muri chambre kubera agiye kuryama uwo muntu yaca aza kumukubita hama je nka madamu azuko ko bamuryama muri saro agahora hama kugira ngo bije habona ni Imana yaciye mu bana niko nobivuga abana barashitse ahantu tumaze ayo mezi 3 abibayemo uko nyene yaronze abantu bose bambaza uwo mwana agwaye iki twarabuze na kimwe je ndavuga nti Mana ibi bintu ntibishoboka umwana tumaranye imyaka nk'iyi agire yiherere ko tutazi ikibazo afise ndumva umutima wanje ko urababara ndavuga nti Mana ukwiye kutwereka ikimenyetso hama uwo munsi ari mwijoro abana bambira ngo mama ngo dusenge ndurutse gusengera hamwe ndavuga ntego kwebe nyene kubera umuntu by'abarimo ndavuga nti tantine ntinadusengesha uwo munsi acambwira ngo musengeje ntavyo nshobora ngo ndarusha canumva umutima wanje urasimvye ndavuga Mana uko nyene mugabo kandi muri make yari amaze igihe ibintu vyo gusenga vyaratitutse muri we turi kumwe periode y'ama examen ntiyigera atonda mu misa ego kumbe yari yaraboshwe umuntu yari yaramubujije gusenga nubwo atakivuze yari yaramubujije ikintu cyo gusenga ego je rero chaque dimanche tugapanga ko tuja gusenga kambirangire nige tumenyera mu motifu atandukanye muganga ndamubwira wewe ibintu vyawe simpore je umuntu asiba dimanche gusenga simpora atashaka ubujije naho rero naguma nyine mbaza Imana hama umunsi abana avuze uko ca ndavuga nteka dusenga abana baje kuryama muganga numva mu mutima harabaye ikibazo jewe nshitse mu gitanda tuvanye muri sara yaciye nyandikira message ngo burya musengere cane ngo ndafise ikibazo ngo vyase ko ndakubarira ngo kandi nuri ukikubwira ngo ndabona ari ikibazo gikomeye ego cane umva umutima wanje uraruhutse ndavuga nti Imana irakoze nubwo utabivuze uzotinda ubivuge naho rero bukeye naca ndamubaza irya message yanyandikiye sinayitahuye niko kubona kumbi wawe ivyamubayeko vyose murabana mugafasha ingiwe ko kwandika message ego tuvanye no muri saro ivyo wari usanzwe bimenyereye kuri nta n'umunsi umwe ico ashaka kumbarira arambarira turi kumwe nyene canke nari hafi yo ndi muri chambre agatuma umwana muga muri make vyose twabiyagira muri saro ego ryari rya mbere vraiment encore tuvanye muri saro nkabona message nk'iyi ca ndabona nyene ko hari ikibazo hanyuma bukeye niyo naca ndamubaza akaca bimbarira vyose aca bambarira vyose nyene vyatanguye naho bahuriye n'uwo muntu hama ca
ndavuga nti Mana urakoze ahanyinyisha ikibazo je ndayibonye niyo twaca ntangura rero gutereza abandi kugira bamfashe gusenga ko narabona ko atari vyacu twenyene ego hanyuma vyinshi yabivuze ca tubana mu gisabisho aho yakubitwa hose iyo tugiye gusenga imisi yose yaca kubitirwa mu isengero kubera ko dushitse ntiyasubira kuvuga ari adoration gushengereza umukaristiya ko babimenyereye yamaca ashika yunama batangwe gusenga bikaca atangura kumukubita akaba mu bwo buzima mugabo asenze akabohoka ikindi catugoye nuko muri ico gihe imisi yose agiye kw'ishuri hari ico yatubariye yamaca arabiraye bamukubitira kw'ishuri tukama tuja kumutora ari kiziga tukaja kwa muganga bakabura na kimwe mugabo je maze kumenya novuga ntiryo banga nahise ndababwira nti tugende bamukangure gusa hama bace bamumpa kandi kwa muganga hose aho naje bari bamaze kwimenyera nabwo ntimutereka agaserumu ko kwikangura gusa hama mumpe ndamutahane ndazi ico agwaye tukabona kuja gusenga rero tubibamwo uko hanyuma ico gihe avuze cuko bamurungikanye umuti nari nahamagaye abadufasha igisabisho muhira barasenga nyene hama arabohoka aravuga vyose n'uwo muntu ivyo bariko barabanamwo hanyuma naho yaca aza kumuha umuti kugira ngo jewe intambamyi ngira niko novuga mveho kubera abandi bose ntibabitahura abavukanye ntibabitahura kuko imisi yose bambwira tumujane mu bitaro tugishe examen general nkabwa ingwara goye twarayibonye ntibigikeneye ko aterwa amaserumu rero uwo munsi jewe nukuri numvise akanyamuneza kadasanzwe niho naboneye cane ububasha bw'Imana kuko namuvanye muhira yanka yaturahiye kugenda gusenga ndabwira abo tubana ntimumfashe tumutwara ku nguvu aratinda aremera turamwambika turagenda niho dushitse muri adoration tumaze nka 15 minutes carankwega ngo hari ikintu nashaka kukubarira ndambarira ntangorane Imana iragutahura aca aranyongorera ndavuga nti Imana ishimwe jewe n'amahoro nti Imana ishimwe none uwo muti urawufise yego ndawufise bafite ambwiye ngo hari ibintu baguteze sinatahukirwa ivyo bintu muhira canke mw'ibarabara ati muhira ati kandi nagira ndakubwire ngo ico yambariye kugira uwo muti ushitse ico yipfuje muraza guhura n'umuntu dutashe umuntu utazi niba muramutsa umuti uzobukoze ati mugana utamuramutsa kutarawufata ntacuba je ndavuga nti Yezu urakoze ndamandika tugire Louange yaciye itangura kuva iyo saha bafuye gutangura igisabisho yaciye aryama ndareba nk'umwana arasinzira Louange irahera atarakakaza baca baratangura igisabisho niko gusubira rero kuvuga aravuga uwo muntu ndagiye rero uwo muti jewe nshitse muhira arawutsingura ntarandabimubaza yashikiye muri chambre aca arawunzanira muri sala mvuga nti Imana iri nahatso kuko twari twirigwanye muhira yarafise uburyo bwose bwo kungaburira uwo muti niwe yashize ku meza turasangira mbere uwo munsi twanasangiye ku isahani imwe kubera ukuntu yari arwaye navuga nti mushire ku isahani turebe ko afungura yego Imana indokorera ngaho kandi ivyo yari gukora ariko bikora kuko ico gihe nari mfise imbanyi y'amezi 6 ego nuko turabandanya nawe muri ico gihe vyose mwamaze guhura kagera kuri iyo ntambwe ntabwo ntigeze umumenya ego naramumenye uwo ari we naciye mbona isura muri ico gihe maze gutora ubwenge naciye mbona n'isura ko ndamumenye ndabona nyene ko hari umuntu atari kunkorera nk'ivyo ubu usanzwe uzi ego mwaho ukunda no guhura muza busanzwe ego tunabana hafi twakorana vyinshi ego uramaze kumubona ico gihe uramuhaye uwo muti urumva urabivuze asivye ko imbanyi yiwe ivayo kandi harakwiye n'ubuzima bwiwe kandi kubera vyaguciyeko muri ico gihe niki cagusubika kumva nyene wo mubwira ivyo bagutumye kandi muri jewe novuga nti ni mutima mweranda yansunitse kuko muri jewe nari ikintu novuga nti cikigaba maze guterwa muri ivyo bintu sinumva yuko unambwira ngo gusenga sinavyumva
muga muri ico gihe ikintu cambwiye ati bimubwire n'iyi saha ntavyo nokubwira kuko nanje nasanze nabivutse. wabivuze ubwa mbere wavuze ko hariho ijambo yakubwiye ubwa mbere mu ntango none ico gihe bakiri akikubwira yuko utona bivuga ninde watangiye kubibwira ivyo bintu ubwo nabibwiye n'uyu nyene nabibwiye nyene nta wundi nigeze ndabibwira. aho mwabana aho mwijana kw'ishuri mukigana Nta n'umwe yigeze abimenya. kw'ishuri nivyo bimeze gute bijanye n'abigisha canke abanyeshuri mwigana Abanyeshuri barantinya barantinya kuko hari aho nafatirwa mw'ishuri akankubita nyene yaza nyene mw'ipempo ryo kw'ishuri nyene nkumva nyene nkumva ko nanje ndemvye ego nkumva ko meze nabi. Ego muri ico gihe araza mw'ipempo abo muri kwe ntigera bamubona Oya ntabwo bigera bamubona nije namubona gusa. none yamaza kukwiyereka mw'ijoro honyene canke muriyo Ndi kw'ishuri yaraza mugabo nta muntu n'umwe yigera amubona muga jewe ubwanje naramubona niko vyari bimeze. ego none ico gihe baratubwiye yuko yahora aza kandi iyo aje ukamubona uri wenyene ho atanguye kugukubita ariko akubita kandi akobaza rwose ntivyashika ugasanga urakomye induru uca akabona uriko urarira batabona Ego umugabo kubera twari turyamanye n'abana kandi ntashaka ko babimenya kenshi novuga nti naririra ku mutima ego me nararira nkaririra ku mutima nkanayasohora mbere umugabo kubera ntashaka ko babimenya naragerageza uburyo bwose ndabinyegeza. biramaze birashitse kuri iyo ntambwe ubwa mbere misiyo yaguhaye yakunaniye gukora waciye ubivuga nyuma vyaciye bibandanya gute Inyuma naho yankubise gushika naho nyene ukuguru ntari nkitambuka neza n'ukuboko yarankubita cane gose mugabo amasaha yo kunkubita cane yankubita mw'ijoro mbega ya nzu batubwira yuko yari yaguhaye iyo etage waravuyemo uja kuyitemberamwo cane uwo munsi ayinyereka naragiye mugabo maze ko bansengera mu nyuma nkasubirayo naciye nsanga ari akabari. mu bisanzwe wumva mwagenda muri rya joro nyene saa moya Ego ntabwo yari bwaze kuza ku murango ngo akutware oya wahakwereke none iyo umaze kumumenya muramenyanye muri ico gihe aguhaye uwo muti arakwibwiye kandi uciye umutora waciye uvyakira gute muri we muri ico gihe muri jewe vyarambabaje bimbera n'igikomere co ku mutima bingora kwakira kuko narumva umuntu abingiriye atari we yariko bingirira umuntu wo hafi umuntu w'inshuti nkumva yuko nanje bindemereye gushika aho nyene niyumvira ko nopfuma niyahura kuko ataco nari nkimaze kw'isi nyene ego uyu rero yarakubaye hafi muri ivyo bihe akagerageza kuza araguhanura n'irihe jambo yarakubwira ryakurituma uriko uremesha rikuzanira ivyizigiro na cane cane yarambwira yuko Yezu ari muzima kandi Yezu akiza kandi Yezu ko yari kera n'ubu ariko akiri iryo jambo yarakunda kurimbwira cane mugabo muri jewe sinaryumva kuko nari naramaze gutekwa. Yego ariko ubwiye warumva wewe vyakukundira ko urisohora urivuga wewe nawe oya muri jewe sinigera ndarivuga hari n'igihe yambwira ati subiramwo aya majambo muga sinigera nshobora ko noyasubiramo baravuga yuko iyo bariko iyo bamaze guterwa n'ibintu vy'amashetani yuko iyo bariko bavuga Imana bidakunda ko izo ndome zisohoka nayo ikintu caragushikira nawe Ego vyaranshikira cane kuko hari igihe sinzi ko koba ari ukungeza akambwira ati subiramwo Yezu bikananira ko ndarisohora bikananira ko numva noterura ururimi ngo ndabivuge. Ego hariho n'abandi bavuga yuko bati iyo bamaze kuguterwa vya nyavyo ugaha ikibanza shetani mu buzima bwawe hariho ibikorwa vyinshi utaba ugishoboye kuba ushobora gukora
nawe muhira ikuba byose yaragutuma ivyo gufasha abandi bana byose wabitunganya neza oya ntabyo nakora neza kuko muri jewe nitahiye ivyiwe gusa ivyo muhira nta n'ivyari bikiri mu mutwe nakora ivy'iwanje gusa hari n'igihe n'impuzu ziwanje vyananira ko ndazimesa kuko numva ko nokora iyo mirimo yiwe gusa iruhande y'ivyo yaba yagutumye hari ibindi bikorwa yagutuma uza uramukorera yego kenshi no mw'ijoro hariho iminsi yashobora kuza akambwira ati uno munsi rero mfise misiyo uja kunkorera uno munsi uraja kumfasha tukagenda mw'ijoro tukaja kwimba ibintu mumva suforme y'utuntu tw'utubure tukagenda tukatwimba ego tugende bukebuke yaragutwaye rimwe muragenda mw'ijoro uvuye muhira aho uvuye ntibayibona ko uhavuye novuga ntiyari afise fenomene kuko ntagutwara wese oya atwara sinzi ko novuga nti atwara umutima wawe sinzi atwara asiga igishusho cawe asiga novuga iyo ntuze yawe iri ngaho amugatwara ubwo novuga umutima we wose iyo ame yawe kari indani ka muri wewe kariko atwara rero araje gutora muragiye yahubwira gute yambwira yuko ngiye kumufasha umurimo wiwe kandi urumva yari yaramaze kumpa iyo nzu sinanka navuga nti ni inzu yiwanje ndayikorera nyene nkagenda tukavyimba hanyuma tugataha kandi yarambwira ati uca koga kugira ntibamenye iyo uvuye mu gitondo ukavyuka wumva warushe cane kuko hari aho nikangura saa moya kandi nkenera kuja kw'ishuri ugaca usanga ni ingorane uwo igihe yakubwira ngo mugende kwimba nkino mu mva nyene warakubwira aho ugiye waja kumanda wajahe oya iyi nzira twajamwo novuga ntitwagenda n'amaguru komutere turiko turagenda twagenda n'amaguru mugabo aho hantu haba hafi kandi hari ahantu h'umwiza sinokubwira ngo ni ku mpanda vyari ibice ubona ko ari vya ruguru nyene kandi ubona niyo mugenda mwaca mucaye mu kugenda twaca mw'ipeme ry'inzu hamwe yazanana nyene gaca muca ngaho niyo mwarahaca bigakunda twarahaca kuko wewe yari afise ukuntu yabikora uko bikora we ntibibona yakora ibiki uriko araba muri we novuga nti yahaca nk'umuyaga nawe akamfasha nkahaca nk'umuyaga ukabona muragiye ntusohotse mu rugo oya ntitwigera twugurura oya mugaca mugenda mugaca mushika aho hantu uriko araba mwaramara umwanya muniniya yego kuko twarashobora kugenda nka saha indwi tukavayo nka saa cenda n'inusu canke saa kumi none amasaha wayamenya gute twaragereranya kuko nshitse muhira hari naho ntanaryama naca impuzu nkagenda nja kw'ishuri urushe itiro hari naho natangura gushika kw'ishuri nkaca numva itiro niko ndasinzira ego duhe atubananize nawe atubwire murabonye umwana ari ngaho mugivyo yanyemwo gukora mw'ijoro ntavyuzi mu gitondo ubonye byose yacerewe cyo ugasanga aragiye kw'ishuri ubona nyene inguvu ziwe siko vyari bisanzwe bimeze ico gihe mwebwe mwaci mubibona gute ntivyateye amakenga urakoze jewe mu bisanzwe ico nari narasavye Imana cari carabonetse ko kuva ico gihe naciye ndonka inkomezi zo gutahura ko ivyo ariko arabamwo vyose atari ivyo yigisha kandi atari ingwara isanzwe y'umutima kuko je nivyo nabwiye ntiharageze igihe ndumva ko niranze nkabwira umushinga ntahe wanje ari wo musaza we je ibintu vya bera vyandenze kubera bo atirirwa muhira ngo abibone kenshi baduhamagara nk'ubu yagiye kw'ishuri akarabirayo batandose baca bamuhamagara nawe kubera bari ku kazi haca mbwira ati simburabe jewe rero nk'uko bivuze icanteye amakenga nuko kuva ndamuronka sinavuga ngo yabaye imfura gusa ahubwo yarengeye n'imfura je nivyo ntakora we yarabimenya akamenya ingene nyene namusize muhira navuga nti aha nasize umuntu ntavyo kwiyumvira ati hari ikiza kononekara
muga kuva afashwe je vyaranantirimukije nta n'ivyo nari bwamubarire mugabo Imana iramfasha kubibamwo niho natanguye gusabira inkomezi ko navuze Mana je umwana tubanye imyaka 5 nta n'umunsi umwe turashwana nta n'umunsi umwe ndamubwiriza ikintu mugabo changement yahabaye iranteye amakenga si ivyuyo si ingeso mbi yize kuko ntiyavuga niyo ndamubajije niyo ndiko ndamuha nk'impanuro muri ico gihe yarandaba gusa aca yinjira muri chambre sinzi n'umuntu yabibwiye arambwira ati umwana yahindutse ntoya ntisiwe ku myaka nari ndamutunze narabona ko impinduka yo kubaho kwiwe idasanzwe kandi itava ku ngeso mbi kuko ivyo yabamo vyose yabibamo ahoze kandi narabona ko atavyo aja kwamura hanze kuko ntiyayerera ego gusa narasavye Imana inkomezi kandi irazimpa kugira ngo tubibanemo irandinda ko ducanamo muri ico gihe irampa inkomezi zo gutahura amagara make y'umutima ariko arabamo kuko ivyo bihe vyose yabayemo je kuva amenye ico gitero camubayeko narose inkomezi zo gusenga cane nubwo nawe nyine atankundira naragerageza kugira ngo nawe abe mu Mana kuko nari nzi ko atahandi hari urukiza narumva ko naho hoba ibindi biyumvira narumva ko urukiza ruri mu Mana ni gutyo nyene naciye nkomeza hanyuma turabibanamo uko kuntu yava ku ishure yarushe akaza amerewe nabi nari naratahuye impamvu naramureka ndavuga nti mbere jewe ubunye nta bintu biruhisha nzosubira no gutuma wewe no muri vacances murakina n'abana kuko narabona ko atanguva gifise urakina n'abana hanyuma ibindi ubireke uzokora ico wumva ushoboye ego hanyuma turabibamo gutyo gusa nyene ico co twasenze nkuko babaje kumukubita hama nkamujana mu ma groupe de prière niho yaca abona kumbwira ati ubu naho bimeze uko nuko nuko niho yabona kumbwira ati nk'ubu maze amezi 2 ndamaje ntikume ngo vyasubiye kwanga ati nk'ubu maze amezi 2 nama ndaranja kwimba ibinogo nivyo binogo urabimenya ati ntavyo mbona iyonje ico rero cuko yaca mwikere nico ntigeze menya ego ntaco ntigeze menya kuko nama ndamubona ngaho gusa ari uko kuntu ahoze arenze irembo nkagira niba umwana agiyeho nagiye kumenya mu nyuma yabaroye nizo funguruzo z'inzu ni Imana yanyeretse ikimenyetso kugira amenye iyo nzu kuko subiye inyuma gato nama ndazibona mu isakoshi canke yazishitse ngaho inyuma mu gasakoshi nkibaza none izi funguruzo ni za centre de santé agira ko stage ni za kwiye ruguru birantera amakenga kugira amenye ico kimenyetso c'iyo nzu uwo musi sinzi umwana yarutoye aca ataha yarakaye ibintu ntari bwigenda mubonako asha arakara ashika bashwangamura canga wese ndavuga Mana habaye iki sinavuze naciye nja muri chambre ndareka barashwangamurana n'abana ndumva ko ariko bazifunguruzo ndavuga nti ebye zafunguruzo ziri ku kintu ca ndahora ndavuga Yezu ndagusavye ikimenyetso muri izi funguruzo nimba ziri kumwe n'ibi bintu ndagusavye umbarire ca ndahora mbona bararutoye numva aciye ahora mugabo ndavuga nti ntivyogenda uko ca ndamubaza bukerera nti bite zirya funguruzo numvise mushwanira n'abana ko nahora ndazibona bite aca abona kumbarira rero jewe ikintu no kurishimira Imana nuko yampaye inkomezi z'uko tubibanamo hanyuma nkamutahura jewe kubera nari naratahuye ko atahandi hari urukiza nubwo yananira naguma ndamubwira namubwira ntisubiramo izina rya Yezu nuko nari nzi kurivuza babohotse nubwo vyanka navuga nti ntaco uzotinda urivuga jewe aho naca mubo dusangiye amapriere naguma nti mukomeze gusa nta kindi bisigaye n'Imana izikorera ego nuko twabibanye inkomezi z'Imana nizo zamfashije kubibanamo nawe ndamutahura muri ayo magara make gushikaho Imana yikorera igitangaza ego arabandanya atubwire uko inyuma y'ivyo biramaze kumenyekana mbega uwo munsi ubura urwo rufunguzo rw'iyo nzu yawe usanzwe uzi ko ari etage kabisa imeze neza vyavuye bigenda gute ego murakoze maze kurubura narumva mbabaye cane kuko narumva yuko ataho nzosubira gukura iyo nzu
numva muri jewe yuko ipfuye uko nyene ataho nzosubira kurukura sinaja kumubwira ati ncurira urundi ndabizi ntiyariko rumpa muri jewe narababaye cane ndumva nuko bakubita narabakubise yego narorose namaze kubakubita ntiyari bwakubaze ko urufunguzo rwiwe rwagiye oya ntavyo yari bwambaze kuko narashitse kwanza naragiye kw'ishuri ndaruhiga aho nari narushitse mw'ishakoshi ndarubura urufunguzo rwagiye he ivyaye vyose ngira n'abana boba barutoye asha rero nashitse muhira namaze gushuha mu mutwe mvuga nti nibampe shika nyene ndabashwanga murati mugari umaze kuboneka naciye numva ntekanye ubonye ko inzu niyo nzu yawe wariko urategura imigambi miki uzoyikoresha muri jewe narabona yuko swati nzoyibamwo canke nkazoyereka iwacu muri jewe numva nyene ko ari iterambere ngiye kuzana naronse mu muryango ubu none iyo ugiye ukabona aho hantu ico kibanza carimwo ubu harimwo ibindi uriko uraraba uwo muntu wo mu muryango iwanyu ni gwiwe canke n'uwundi babigabiye yoba yagiye muri izo nzira ico nta makuru wigeze umenya ko urufunguzo yavuye rukwaka vyavuye bigenda gute urufunguruzo muri jewe maze yuko bamfashe igisabisho narumvise yuko atakamaro yuko norugumana naciye ngenda ndarushira patiri ndavuga nti jewe ruhezagira hanyuma yamba turute bireke kunkurikirana ego waravuze ibintu vyinshi ukuntu vyagenda none ntiyigeze agutwara ahandi uretse ibikorwa yagukoresha vyo kurima kwimba nta bindi bintu yigeze agukoresha mwagenda gute ntahandi mwigeze muba mugenda mukajana nawe ego twarajana kuko apaho yuko yaja kunyimbisha ivyo bintu yaranambwira ati rero umviriza ati tuje kurondera ivu ryaho patiri yahonyoye ego ivyo vyose yarabintwaramwo kuko ivyari ivyo yashaka vyose yarambwiye ati ngo tugende vyagenze gute uwo munsi ugiye kurondera iryo vu rya patiri aho yahonyoye novuga nti ukuntu vyagenze ntandukiriye nk'igice ca kabiri gatoyi novuga nti yambwiye ati jewe yari yamaze kuntwara ikuzimu deja arambwira ati rero urumva ukuntu bimeze ati uzotora jewe urumva twaravuyeyo turashika muhira cambwira hagati aho umva ivyo vyabaye mu nyuma yego rero ndashaka tubwire ni gute yaje kubwira ivyo kugenda mu kuzimu ko nuko mwagiye nuko vyagenze nivyo nshaka ego navyo nyene vyahereye kw'ishuri yansanze kw'ishuri amaze kunsanga kw'ishuri arambwira ati ni sawa ego ni sawa mugabo hoho narabona ati ni naka uramubona ko wari umunsi narabona ati ni naka arambwira ati ni sawa ego ni sawa carambwira ati rero amadiri ngiye kukubwira uzoyankorera canke ntuzoyankorera niko yambwiye amadiri mashasha tugiye kubura rero bigiye kuba bimeze neza canambwira ati kumbe nuko bimeze ati yego nyamba bizokunda yakubwiye gute chaka tubwire ukuntu yambwiye urumva yarambwiye ati jewe ico nshaka urumva donc maze gushika mw'ishuri amaze kuza kwanza yaza kwa kundi nyene mwipe amaze kuza arambwira ati rero iyo dirije ngere ndaguha uzoyikora ateko muri uwo mwanya ntaratandukira ico yarantumye naciye numva nyene nashatse muri toilette ca ndagenda ca nsangayo abakobwa batatu baca barambwira ati birya irya mugore yakubwiye ati kirazira ntuzobikora ati jewe kirazira abakobwa bari abanyeshuri oya ntibari abanyeshuri bari abantu basanzwe nasanze yuko nyene naje ntokubwira ati baje bigenze kuko bari bambaye impuzu zisanzwe bari bafise imishatsi eko
barambwira ati dushaka amaraso y'urya muntu. Uwo muntu bakubwiye ari nde? Nyamugore. Ah. Nyamugore nawe akambwira ati ivyo bakubwira vyose kirazira. Okay, reka tutahuzanye aho hantu. Urumva uri mw'ishuri? Yego. Urashatse kwitwara tuciye ugenda. Usanze abandi bantu. Yego. Abo bantu bakubwiye ko uwo mugore ivyo yambwiye atari ivyo. Ati nkore ivyo bobo bashaka. Nawe uciye uvayo ugarutse mw'ishuri usanze wa wundi wa mugore. Wa mugore nawe ico yari yantumye yambwiye ati arambwira ati wewe rero ati ikintu numva yuko ushaka kunkorera. Ati je nshaka kugutangako inkuka yuko nzoronka umwuzukuru w'umukobwa. Okay. Urumva uravuye muri toilette musanze mw'ishuri kandi. Yego. Akubwira ati ivyo bakubwiye bariya. Urumva abo tukiri mw'ishuri yarambwiye ati je ndagufitiye idiri urayikora canke ntayikora. Ati je niyo bishoboka nzoyikora idashoboka nta kundi. Muri jewe muri uwo mwanya nca numva yuko naja muri toilette ni hahandi naciye nsangayo ba bantu baca bambwira ati idiri uryo mugore agera guhe kirazira ntuzoyikora. Titwe natwe dufise iyo tugire tugutuma. Titwebwe dushaka amaraso yiwe. Birancanga ndabicura mfata nico ndeka. Nawe nyene bandi utazi. Maze gusubira mw'ishuri nawe acambwira ati urazi idiri je ngire ndaguhe. Ati idiri ngire ndaguhe nimwe. Ati namaze kugutangako inkuka yuko nshaka umwuzukuru w'umukobwa. Ati uzobikora canke ntavyo uzokora. Muri jewe ntivyakunze yuko mvuga ati yego canke oya. Vyaranyanse ndumva yuko ngiye gutangwa. Numva nyene ko vyanse. Rero muri uwo mwanya nca ndabura ico mfata nico ndeka nca ndataha. Ndatasha amasaha atageze yo kw'ishuri nca ndasaba uruhusha. Maze kugenda ndashika muhira barambaza ati uragwaye? Ntaco namwishuye kuko ntaco nari mfise. Nca ndinjira mu nzu ndaryama aransanga mu nzu ati uragwaye canke vyagenze gute? Biranka nca numva nyene muri jewe umenga norira. Ndarira. Ku mugoroba bica biranka. Nanje nitoye hari ukuntu ngira ngo yantwara ubwenge niko novuga. Yego. Akantwara ubwenge amaze kuntwara ubwenge naje kenshi niro tuva yuko namaze gushika mu bitaro. Muri ico gihe rero arankoresha arantwara. Atarantwara yarambwiye ati kuva iyi saha ndakubwiriye ntuzosubira kuvugana nabo muhira. Kuvugana nabo muhira ntivyanyorohera kuko hari abana. Hari abantu nyene tuguma tuvugana abana ntubikabusha. Mugabo naragerageje ndamukorera iyo diri yiwe nkuko yari yayisavye. Ndahora. Mugabo acambwira ati wewe ukuntu tuzovugana ndaguha telefone. Mubwira telefone ntiyari telefone konte. Yari indi telefone muri bwoko. Acampa agafuniko ka Apple. Apple akaji. Agafuniko kayo ati iyi rero ni waba ugafise uzombwira ico wipfuza cose. Ikibazo cose uzoba ufise uzokimbwira mu mwanya tutari kumwe. None ako gafuko ka Apple agafuniko ako gafuniko ka Apple kaya karumye ko hejuru. None vyagenda gute? Hari hantu mufyonda bigakunda ko muvugana? Oya muri jewe ndagafise twaravugana tangorane nimwe. Atigeza agaragara. Yego. Muri we urumva yarafise akandi. Nanje nkaba mfise akiwanje. Rero ndagafise twese twarashobora gukomunikana. Kandi arambwira ati ako gafuniko ndaguhaye ntihazogira umuntu n'umwe ugaha. Nakagumiza uko no mu mufuko sinigera ndagashirayo. None ugiye koga wacu gashirayo? Narakajana. Narakajana. Urumva yari amabwizo yaguhaye ati akazohagumana kugira ngo ngume ndi kumwe nawe mbaje ushaka uzogashira hasi uzokagumana. Nanje nubwo aho nabangiye hose nategetswe kuba ndagafise mu minwe. Yego. Nubwo nakajana muri douche nemera kogesha kuboko kumwe kuko nigapfa mu maboko.
ntivyari vyoroshe muri ico gihe, none ico gihe wayibayemwo iyo minsi ingana gute ufise ako kantu mu minwe ako ka telefone agafundiko? Iminsi nayimaranye iminsi 5, musaza wanje rero aca arankema, aca arakanyaka barakanyaka ku nguvu, maze bamaze kukanyaka turagwana nyene, turagwana. Ego n'inguvu nyinshi. Ego. Bwarati kubera bari babiri urumva barantsinze. Ego barahava barakanyaka, mugabo bamaze kukanyaka yarankubise cane ko nataye amabwirizwa yiwe. Ego. Urumva muri ico gihe yakaguha mukaza muravugana, mwavuganira iki? Yarambwira ko hageze kugenda, ko hageze, urumva muri ico gihe twari mu kuzimu, yari yamaze kuntanga, urumva yaranje. Mwaze mwamaze kugenda igihe yaguha ako karumwe? Shaka tubwire ukuntu mwagiye rero naho nyene twaciye mw'ipeme, mugabo tumaze kugenda tukarenga ipeme sinakubwira ati twaciye aha kubera muri jewe sinasubiye kubona neza aho ndiko ndaca ahariho. Nagiye kwitora twashitse muri ivyo bintu nyene, muri abo bana. Aho hantu babita mu kuzimu hameze gute? Shaka tubwire ko hameze, ko habonye. Ego. N'ahantu hari umwijima, kandi uzosanga bakije amatara atukura, ibintu umengana n'amakoroboyi, sinzi ko wagiye amatara ya kera. Ego ya kera yajamwo amapetrole bagaca bashiramwo ego. Kandi umuntu aba yarabatijwe aba afise umuco yisangije, aba yera nk'uko nyene haba hari umuco nyene ubona ko utamanzuye imbere yiwe no kuri we. Kandi ikindi naco ku muntu atabatijwe usanga ari umuntu w'umwijima cane, kandi abantu baho uzosanga bambaye ibintu umenga s'ibihembe, ibintu nyene utabona ko bifise forme nyene. Ego. Urumva wewe urabonye urashitsemwo, kuko hagira ngo niyo amata yera hagiyemo akantu katsi kirabura aboneka ko yera. Rero ugiye mu bintu vyirabura usanzwe warashizeko ikimenyetso ko winjiye mu muryango w'abemera, ko wabatijwe. Habonetse umuco muri abo bantu, vyace bigenda gute babonye ikintu gifise umuco cera kandi kije mu bantu b'umwijima? Muri jewe amaze kunshika nayo narabona ko ntasa n'abandi, koko hariho n'abandi badasa n'abandi, mugabo aba ari wewe uraboneka ko wera nyene, ukaboneka ko wisangije kurera. Muga rero amaze kunshika nayo aho hantu arababwira, yaravuga ico kirimi cabo, yababwira ati nshaka ibi n'ibi n'ibi. Muri jewe ico kirimi ntaco nawe bwamenye vraiment. Muri ico gihe mwavugana kuri telefone, mwavugana mu Kirundi canke mwavugana mu rurimi rwiwe? Kuri telefone twavugana uko ikirundi nyene. Muga muri we ariko aravugana n'abo bantu anshiriye, bavugana mu kirimi cabo utumva. Ego. Birashitse kuri ico gihe urashitseyo, ubonye wewe ukusa ntusa n'abandi, hari abandi mwaye musangiye uwo muco wewe wari ufise? Ego bari bahari, muga ntibari benshi. Kandi muri ico gihe nubwo bari bahari barakubitwa cane, kuko naje narakubitwa cane gose. Haranagera n'igihe yuko avuga ati rero ngo tukujana kwa chef, turagenda mu yindi chambre ko uwo mushefu nyene ngira niwe yarabakuriye. Aravuga ati, ngira yamubwiye ati tuzanye uwo muntu. Turaharara, ndakubitwa uko nyene, ndakubitwa koko nabo bandi barakubitwa vraiment, barakubitwa kandi cane. Ico rero icaciye kiba hari nko mu masaa 10 z'ijoro. Oya, z'umurango. Yego. Muri jewe naciye mbona nyene umenga namye ibintu vy'imbugita muri uwo mwanya. Mugabo ngiye gutohoza inyuma yuko maze gukira, barambwiye yuko bariko babwiye zari muhira. Muri ico gihe uwo mushefu acavuga ati subiza inyuma uwo muntu, subiza inyuma uwo muntu. Nca ndokoko baca barambwira ati twara uwo muntu wawe, aca aranzana. Hariho ijambo
bavuze subiza inyuma cyavuze ati uyu muntu si uwacu so wacu subiza inyuma ivyo ntibikwiriye ngaha subiza inyuma si iwacu kuko muri uwo mwanya nabona yuko nambaye imbuga itazera nanje ntashobora kuyitahura muri je mbere narinzi yuko ngira ngo bagire ngira amagabura nyama bancumitagura ego reka tubaze kandi mama Jane nawe atubwire mama Jane atubwire ati ico gihe ivyo bintu vyabaye kuyubera imuhira mwabona gute niho yarari mwico gihe iyo minsi yose yavuye ko yigeze no kurarayo barakubitwa imuhira naho vyayimeze gute mwaramubona urakoze mpereye uwo munsi ico gice cyo gufatwa imbere yaho gato ico gihe cyo kuja kwimba mu mva jewe nababwiye ko kuva mbonye ikimenyetso ca mbere naciye nyene mpagara muri ivyo bintu sisubiye kwiyumvira ibindi bintu vy'ingwara ico gihe kubera ko je namurinda cane kenshi namashaka ko tujana muri priere akavyanka niho uwo muntu ico gihe cyo kuja namubwiye nti ngo tuje gusenga no musi hari mardi ndamubwiye ngo tuje muri adoration twende kwa Yezu nta handi hari nyisho aranyankira ngo numva ntameze neza sawa ndamubwira niko wanse nta kundi mugabo biratinda bishoboke hanyuma ndamara nk'amasaha abiri haciye akanya acambwira ngo tujane ahantu je nakubwiye tujane muri adoration once ni amasaha yagiye ntaho tukija ndamubwiye gutyo mbona arahindutse basimbwira aho twagire tuje aranka kumbarira nije mbwira kuko namwe nije sintwagwa gutyo iyo mitima yawe sintwara ndafise uwunganza wabaza wamaze no kuba umumenya ego ariko aravuga narumva nyine ko atari we ariko arampa amategeko atahora ambwira ati gira ikinyi narumva ko atari we ico nakoze gutegeka umuntu yahora ego ico nakoze ndamubwiye gutyo nije iyo mitima yawe sintwara numva nishavu nca ndagenda muri shambi ndavuga Yezu ubu rero nanje ugira ndekure njane nawe ko numva mu mutima ko ari ikindi kije kindondera ntubu bakenyeye babonye ko tugumana arije nama hafi yiwe ubu rero bigira ibintu warane nawe nje singerayo ndavuga nti Yezu mpinkomeze jesi ntitujana kwera naho ca ndaronka inkomezi ca ndamubwira nti jesi ngenda afise umushitsi arashavura nsanga yizingiye mu ishuka muga muri ico gihe yarageze ahambwira ngo je maze iminsi ndota napfuye ngo kandi ngo je ndumva urupfu ruri imbere yanje ego hanyuma narabibwiye mugenzi wanje gatonyi arambwira ati ikibazo cakomeye ca nabonye nubwo gikomeye turafise Imana je ndazi ko Yezu atazoreka ngo mbere agende gutyo onye